Pisco Entertainment and Media turabaramukije turanabahaye n'ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Muti mbega Psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nashimye kugaruka ku byavuzwe nyuma y'amatora aheruka kuba mu gihugu ca Uganda. Ayo matora akaba yabaye ku igenekerezo rya 15/0 umwaka w'2026. Rero uyu munsi nashimye kugaruka ku byavuzwe n'uwatsindiye ayo matora kugira ngo abe umukuru w'igihugu ca Uganda. Nongera ngaruka no kuwo bahiganwa, umwe mu bahiganwa yari yiteze yuko ari we azoshobora gutsindira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Ndaza kugaruka rero nawe nyene kuvyo yavuze, hanyuma nce ngaruka no kuvyo umukuru w'igisirikare usanzwe atwara igisirikare co mu gihugu ca Uganda ivyo yashoboye kuvuga inyuma y'amatora aherutse kuba. Rero ukaba uri mushasha utari bwabone runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media kugira ngo tuzohore tubana ibihe byose. Rero kino kiganiro ni waza kucumviriza hajya uza kubona kigomba kirangire uce uza kugira like canke ugire j'aime kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media bitakugoye. Uraza no kudushirira a commentaire utubwire ico tutaza kuba twavuze icavuzwe inyuma y'amatora aheruka kuba mu gihugu ca Uganda. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro naco gishikire abantu benshi bashoboka, gishikire abantu badashoboye kukibona. Rero reka tumira amate gatoya ncenza tugaruke kuri abo bagabo batatu mpejeje kubabwira, mvuge ivyo bashoboye kuvuga inyuma y'amatora aheruka kuba mu gihugu ca Uganda. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mwidonido rya kino kiganiro. Psychologue uyu umubona niwe agomba abashikirize kino kiganiro, akaba ari nawe yanakibateguriye. Rero nkuko nayimejeje kubivuga, nayimejeje kubabwira nti uyu munsi tugomba tugaruke ku majambo yavuzwe inyuma y'amatora aherutse kuba mu gihugu ca Uganda. Amajambo rero yavuzwe, nashimye tugaruke ku majambo y'uwatowe kugira ngo abe umukuru w'igihugu ca Uganda ino myaka 5 igiye gukurikira. Ncangaruka no kusanzwe atwara ingabo z'igihugu ca Uganda, nawe nyene mvuge ivyo yashoboye kuvuga inyuma y'amatora aherutse kuba. Ndaza kongera ngaruke no kuvyavuzwe n'umwe mu bashoboye bariko barahiganirwa igibanza c'umukuru w'igihugu atashoboye gutorwa, novuga uwatsinzwe muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Rero tudatevye reka tubanze turabe uwatsindiye ikibanza c'umukuru w'igihugu ivyo yashoboye kuvuga. Yitwa Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni nawe akaba ari nawe yarasanzwe aramutswa igihugu ca Uganda, akaba ari manda igira indwi agiye kuyobora igihugu ca Uganda. Nkwibutse yuko uyu Yoweri Kaguta Museveni ari umupresident umwe mu bapresident boba bamaze gutwara imyaka myinshi hano muri Afrika canke n'ahandi kwisi yose. Akaba amaze gutwara igihugu ca Uganda imyaka irenga 40. Reka kwanza tubanze turabire hamwe neza na neza mu by'umutekano w'igihugu ca Uganda. Muri rusangi ugiye kuraba mu gihugu ca Uganda
umutekano novuga yuko ari mwiza ugiye kurabira hamwe ugiye kugereranya n'ibindi bihugu vyo muri Afrika. Umutekano muri Uganda novuga yuko uhari gusumba canke co kimwe n'ibindi bihugu vyo bifise umutekano muri kontina ya Afrika. Rero iyo myaka 40 Yoweri Kaguta Museveni atwaye igihugu nta mvururu zigeze zibonekeza cane, nabwo atanyambo ibura agahonzi. Muri rusangi umutekano wo mu Buganda novuga yuko ari umutekano umeze neza, ko nabamukira rugendo canke ingenzi barahabaye, ugasanga barahabaye kandi atangorane nyinshi cane twumva nk'izabandi. Nk'akarorero nk'abantu baba muri Afrika y'Epfo murumva yuko abanyamahanga bakumigwa cane, canke abantu babaye za Tanzania muramaze kumva amakuru avuga yuko batemera abanyamahanga, canke muravye za Zambia ukuntu bafata abanyamahanga. Muri Uganda rero siko biri, turumva yuko abanyamahanga bahabaye neza. Rero reka tugaruke ku ijambo yashoboye kuvuga. Muri make uyo President Yoweri Kaguta Museveni yarashoboye gushima, yarashimiye abamutoye, aravuga yuko abatoye Yoweri Kaguta Museveni batoye amahoro, ari abakunzi b'amahoro. Rero ivyonye yarashoboye kubishima cyane, ariyemeza yuko agiye gutwara ino myaka 5 neza atagukumira abantu. Hanyuma akavuga yuko naho hariho umwe mu bo bahiganwa yashatse guteza akajagari mu matora, ariko ata kibazo na kimwe kihari kuri leta igiye gutwara Uganda. Reka ngaruke kuri uyu unye bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu atashoboye gutsinda. Uyo yitwa Robert Kyagulanyi, uwo akaba ari umwe yamenyekanye nk'umustar akomeye canke umuririmbyi akomeye mu gihugu ca Uganda, yitwa Bobi Wine. Yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Kera yahora ari umuririmbyi, ariko mu nyuma aja mu vya politique, aca aratogwa araba n'umushinga amateka, ariko uyu munsi akaba ariko ashaka gutwara igihugu ca Uganda. Mu byo yashikiriza yavuga ati ugwaruka gwa Uganda gwinshi gwarize ariko nta kazi rugira, akaba yari yipfuza guhindura Uganda abitishije na cyane cyane kugwaruka kugira ngo aruronse akazi, aruronse ico rushobora gukora. Ariko rero uyu Robert Kyagulanyi ariwe Bobi Wine nawe akaba yaritabiriye amatora nkuko bisanzwe, ariko nabwo bitari vyoroshe yarashoboye kwitabira amatora n'abamuyoboka biwe bari mu mugambwe witwa NUP. Murumva yuko kandi nabwo bitari vyoroshe yarashoboye kwitabira amatora. Ariko rero mu jambo yashoboye gushikiriza yavuze yuko amatora yibwe, aravuga n'ivyemeza yuko amatora yibwe, kuko mu gihe c'amatora harabaye kubura amatara mu gihugu ca Uganda, harabaye no gukata internet mu gihugu ca Uganda. Rero nawe akaba avuga ati iyo niyo mpamvu ya mbere yerekana yuko amajwi yiwe yibwe, ashobora kuba yatsinzwe kubera yibwe, atatsinzwe ivy'ukuri. Kandi ugiye kuraba mu gihugu ca Uganda harabaye ibura rya internet iminsi ishika nko kuri 5 mu gihe c'amatora be n'inyuma yo guharura amatora. Rero urumva ivyonye Robert Kyagulanyi avuga yuko ari byo vyatumye amatora yibwa, ari byo vyatumye afatwa nk'umwe mu batsinzwe na President Yoweri Kaguta Museveni. Akindi naco Robert Kyagulanyi yavuze yuko abanyagihugu bamutoye boshobora kwigaragambya cyangwa bakagira imyiyerekano bakagwanira ijwi iryabo, ijwi bashoboye gutora. Rero ariko inyuma yaho uwo Robert Kyagulanyi canke Bobi Wine yarashoboye arahunga naho tutaramenya aho yashoboye guhungira. Bivugwa yuko umutekano wiwe wari ugomba kubangamirwa. Ariko rero nari nababwiye yuko ngaha nyenza kugaruka ku usanzwe atwara igisoda, asanzwe ari umukuru w'igisirikare ca Uganda. Uwo nawe yitwa Muhoozi.
uwo nawe akaba ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Rero yarashoboye kwandika ku mbuga ziwe zitandukanye amajambo nyene twovuga yuko ari amajambo y'iterabwoba yashoboye gutera ubwoba uyu Robert Kyagulanyi canke Bobi Wine, kuko ivyo yanditse warabona yuko ari amajambo y'iterabwoba akomeye cyane, kuko yaratanze amasaha 48 kugira ngo Robert Kyagulanyi azobe yishikanye mu gipolisi. Nyuma naho arashobora kwandika aravuga ati uyu Bobi Wine nkeneye muzomunzanire. Yatumye rero abo asanzwe ayoboye canke asanzwe aserukira yuko bo mumuzanira. Rero urumva kandi ugiye kuraba n'ivyo yari yanditse, hanyuma mu nyuma ngira ngo bo baramubwiye ati ibi bintu wanditse uri nk'umukuru w'ingabo z'igihugu, werekanye uko uri, werekanye yuko utari igihugu cawe ahubwo kitari nko muri Demokarasi. Gatoya aho yaciye anabifuta kuko abamenyesha makuru canke ibitangaza makuru bimwe byaciye bitangura gukomanta kuvyo yari yavuze, kuko yari yavuze yuko yo fata Bobi Wine yoca amushahura. Murumva yuko ivyonye uri umukuru, uri umutegetsi nk'umukuru aserukira ingabo, ivyo navyo bitari bibereye. Ariko nibaza yuko ivyo uyu Muhoozi yoba yaravuze atari kuvuga yuko byari umukuri, kuko n'ubu nyashatse kumurondera yoshobora kumurondera ni bya bindi nyene byo guteraterana amajambo. Ariko rero nyuma y'amatora yanamenyesheje yuko abari basanzwe bari mu mugambwe wa NUP, umugambwe wa Bobi Wine, bashoboye gufatwa, benshi barafungwa, hariho n'abakomeretse. Aravuga ati hariho n'abandi bapfuye bagera kuri 22, kandi ugiye kuraba yuko n'ivyo yari yanditse yari yavuze yuko akeneye wa 23 ko yoba Bobi Wine. Wewe wamwita tika Bobi, murumva yuko uyu asanzwe atwara igisirikare ca Uganda nawe adashaka yuko uyu Bobi Wine yo ja muri politique, yo kwidegemvya mu vya politique kugira ngo ashobore kuraba yuko yo twara igihugu ca Uganda. Rero nkuko mwavyumvise, Muhoozi avuga mu majambo akomeye ashigikira igisirikare n'ubutegetsi. Museveni nawe akavuga ko yatsinze mu matora yemewe n'abanyagihugu, muravyumva. Hanyuma Bobi Wine nawe akavuga ko amatora yibwe kandi habayemwo itera abwoba, muravyumva. Muri make ivyo bavuze. Muhoozi avuga ko donc Muhoozi avuga mu majambo akomeye ashigikira igisirikare ciwe, ashigikira igisirikare n'ubutegetsi. Hanyuma Museveni nawe avuga ko yatsinze mu matora yemewe n'abanyagihugu. Hanyuma uyu Bobi Wine nawe avuga ko amatora yibwe kandi habayemwo itera abwoba. Ivyo byose vyerekana ko politique ya Uganda ifise indiane zikomeye, kandi ko kazozaka Demokarasi ugiye kubiraba mu gihugu ca Uganda gashobora guhonyangwa. Rero psychologue nivyo nari nashoboye kuba tororokaniriza, nivyo nari nashatse ko tuvugana ko uyu munsi amakuru agaruka ku vyavuzwe inyuma y'amatora aherutse kuba mu gihugu ca Uganda. Ndabasezeye naho utaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Thank you.